muracyari kumwe na radiyo ijwi rya amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. mu Rwanda turi kuri FM 104.3, mu Burundi ijwi rya Amerika riravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, ne Eugenia Mukankusi wongeye kubasuhuza. Abantu 24 bikekwa ko bari mu bakundana nabo bahuje igitsina bafungiwe mu gipolisi mu murwa mukuru wa politiki Igitega kuva ku tariki ya 23 yo ku kwezi kwa kabiri gushize. Icyo cyaha mu Burundi gihanwa n'amategeko. Hari mico mibi, iyi mico ngo abagabo n'abagabo barongorane, ngo abagore n'abagore barongorane. Ibyo Imana yarigeze bivuga kanye, ibyo ntabyo yigeze itegura. N'umuvumo kandi kibabaje. Ubu hariho n'abantu bigisha ijambo ry'Imana bamenyesha Imana abishigikiye. Uwo ni perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ukraine ivuga ko abaturage batatu bapfuye bazize igitero cya misile Uburusiya bwagabye ku nzu y'igorofa ibamo abasivili mu mujyi wa Zaporizhia mu majyepfo y'igihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangije imyitozo y'ingabo z'ibihugu bya Afurika muri Ghana. Iyo myitozo igamije kongerera ubushobozi bw'ibyo bihugu mu kurinda imipaka yabyo mu bitero by'imitwe y'iterabwoba. Ayo makuru twabateguriye ni mu kanya gato, mugume hafi. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima WMS rirasabira inkunga ibihugu byo ku mugabane wa Afurika byugarijwe n'indwara ya kolera. Fidel Niyongabo abaye inkuru. Dr Patrick Otim, umutegetsi w'ishirahamwe OMS akurikirana indwara z'ivyaduka, yatangaje ko kwiyadukiza kwa kolera gushobora kugira ingaruka zikomeye kubera igihe gitoyi iyo ndwara imara kugira itogwe. Otim yavuze ko ari nkenerwa cane ko bashigikira ibihugu bigiramiwe n'ico kiza kugira bishobore kwishura mu gihe kiza ca kolera kiba kitarakwiragira cane. Ubwandu bwa kolera bwatanguye mu bihugu 12 ku bihugu 54 vyo muri Afrika y'Epfo, Tanzania na Zimbabwe nivyo bihugu vya nyuma biherutse gutangaza iyo ndwara. Malawi aho abantu amajana n'amajana bamaze guhitanwa na kolera niyo ihanganye bikomeye cyane n'iyo ndwara kurusha ibindi bihugu vyo muri Afrika. Izinga rya Madagascar ryasinzikajwe n'ibihuhusi bibiri vyihaye inkumbi muri uyu mwaka, naryo nyene ryarahanganye n'ikiza ca kolera giteye impungenge nyinshi. Ishirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ryagabishije ko ihindagurika ry'ibihe rishobora gutuma ikiza ca kolera ciyadukiza kenshi kurushiriza kubera umugera utera iyo ndwara wiyongera kurushiriza mu mazi ashushe. Fidel Niyongabo ndagushimiye. Inshuti muduteze amatwi ni radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Turi no kuri interinete kuri wa3 radio yacu voa.com, kuri YouTube na Facebook ni VOA radio yacu. Amakuru ibiyaga bigari bya Afrika. Duhereye mu Burundi aho abantu 24 bafungiwe muri kasho ya polisi mu mujyi wa Gitega kuva ku itariki ya 23 ku kwezi. Amakuru agera ku ijwi rya Amerika havuga ko abo bose bakekwa kuba bari bitabiriye inama yari huje abakundana bahuje igitsina. Mugenzi wacu Eroje Birikaneza niwe waduteguriye inkuru. Abafunzwe bari mu mice yose n'abagabo, abagore n'urwaruka nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika yabitumenyesheje. Bahagarikiwe ku murwa mukuru w'intara ya Gitega, akaba n'umurwa mukuru wa politike w'u Burundi kwa 23 kwezi kwa kabiri guheze mu gihe bari mu nama. Igihe bari basohotse kugira bafata akavuna musase ko hagati y'ivyirwa, haje abajejwe inzego z'umutekano, abapolisi n'abakozi b'iperereza hamwe n'abajejwe intwari Gitega, barabubira bahita baburiza amapikapu baja kubafungira mu gipolisi. Niko amasoko yacu avuga. Inama bahagaritswe barimo yari yateguwe n'ishirahamwe rikorera mu ntara ya Gitega ryitwa Muco. Umukenyezi yaritwara ari mu bantu bafunzwe. Amakuru twakuye mu gipolisi yo kwizerwa rikaba yatanze batashimye ko mwidondoro wabo umenyekana, yatubwiye ko abafunzwe bikekwa kuba bari mu mirwi y'abatinganyi. Ikibanza bari kubakoreramwo inama twasanze kirimwo amaserenge, imiti, ubufuko bwo kwikingira ingwara zifatira mu bihimba vy'irondoka hamwe n'ibitabo vy'amategeko avuga ku burenganzira n'ikingirwa ry'abatinganyi. Niko amasoko yacu akomeza avuga. Ku cicaro gikuru c'igipolisi amasoko y'ijwi rya Amerika nayo nyene yatashimye gushira habona umwidondoro, yatubwiye ko iyo dosiye irikikurikiranwa n'ibiro bikuru vy'igendereza n'aho abafashwe bari mu minwe y'igipolisi. Umuvugizi w'ibiro vy'umushikirizamanza Kizigenza wa Republika, umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi na buramatari wa Gitega twabarondeye kuri telefone ariko ntitwabatoye. Ishirahamwe Muco ryari ryateguye iyo nama ryari ryaronkejwe uburyo na USAID.
igisata ca leta ya Amerika kijejwe gufashanya n'ibindi bihugu. Natabo twashoboye kuvugana hari abashingwamanza bariko bakurikirana ibijanye n'ifungwa ry'abo bantu bavuye mu rwego rw'abashingwamanza rwo ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Ntibizwi niba ari USAID yababaronkeje. Kuri wa gatatu President Evariste Ndayishimiye atarinze kuvuga kuri abantu bafunzwe yagarutse kubatinganyi amenyesha ko umurundi wese yaba uri mu gihugu hagati canke hanze yabwo aja mu bikorwa by'ubutinganyi akwiye gucibwa no kuvumwa. Aha yari mu masengesho yari yateguwe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Hari mico mibi, iyi mico ngo abagabo n'abagabo barongorane, ngo abagore n'abagore barongorane. Ivyo Imana yarigeze bivuga kanye, ivyo ntavyo yigeze itegura. N'umuvumo kandi kibabaje. Ubu hariho n'abantu bigisha ijambo ry'Imana bamenyesha Imana abishigiki. Ukaza wumva uvuze ngo abagabo n'abagabo barongorana ni vumwe. Ubundi nawe ngo n'abagabo bobo ngo basambana ngo bobo si vumwe. Nkuko umenga barangana. Nibicumuro byose mugabo hari ibicumuro vy'ivumwe. Tube tuza turasoma ijambo ry'Imana. Sodoma na Gomora zabomotse kubera muracumura mugahagera aho Imana ivuga iti urakitse kwisimbo y'inuma ahati nihangana. Hageze ku cyaha cy'uko abagabo n'abagabo barongorana, abagore n'abagore bakarongorana, iryo nivumwe Imana ntishobora kwihangana. Ndabasabye mwebwe abarundi twamirire kure emwe tukigira umuvumo twe. Umurundi yaba akagira n'ahazoba ari muri Amerika aja muri ibyo tumuvume, tumugire ikivume mu gihugu cyacu. Kwisi yose amatohoza yo kugera ku wa 12 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2022 yerekana ko ari ibihugu 68 bitemera abatinganyi. 11 muri ivyo bihanisha igihano cyo gupfa. Ivyo bihugu 68 biri muri Aziya, ikigobe c'abayahudi n'abarabu hamwe na Afrika. Mu Burundi amategeko ahanisha uwagiriwe n'ubutinganyi igihano kigera ku myaka 2 y'umunyororo hamwe n'ihadabu. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Urakoze Eroje Birikaneza. Mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakoze imyigaragambyo yo kwamagana uruzinduko rwa Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jimmy Shukrani Bakomera uri Goma. Mu barenga 200 higanjemo abaturage nabo mu mashyirahamwe aharanira impinduka akorera mu ntara ya Kivu ya ruguru cyane yo mu mujyi wa Goma nibo bari bakuye imihanda. Ku mpapuro bari bafite hari handitseho amagambo agira ati Ubufaransa n'u Rwanda bukaba na M23. Twanze Ubufaransa muri Kongo. Umugambi nyamukuru nuwo kwanga uruzinduko rwa Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ateganya kugira muri Kongo nk'uko bisobanurwa na Jackson Bulereko wo mwishyirahamwe Veranda Mutsanga. Emmanuel Macron akorana n'u Rwanda kandi ari mu batanga inkunga kuri M23 mu ntambara irimo kubera hano muri Kivu ya ruguru. Niyo mpamvu kuza ko rero twebwe ntacyo bitubwiye kandi nta nicyo bivuze ku buzima bwacu. Niyo mpamvu tutamushaka hano iwacu muri Kongo. Abari muri iyo myigaragambyo bavuga ko igihugu cy'Ubufaransa gikorana bya hafi n'u Rwanda, bityo rero akaba ari umugambi wo guheza mu gihirahira abakongomani no gukomeza guteza intambara mu burasirazuba. Aba barasaba ko leta ya Kinshasa yahagarika urugendo rwa Emmanuel Macron ko kuri bo bigamije kongera ingufu abarwanyi b'umutwe wa M23 ndetse no kumvisha abayobozi ba Kongo ko bakwiye kujya mu biganiro na M23. Roboshi Bwake ni umwe mu baturage bari bitabiriye imyigaragambyo. Kuri we leta ya Kongo yagakwiye gukuraho ubufatanyabikorwa ubwo aribwo bwose igirana n'Ubufaransa. Ubufaransa bukorana n'u Rwanda, u Rwanda narwo rwaha inkunga M23 muri Kongo. Ubwo rero nge ndabona Emmanuel Macron aje muri Kongo mu rwego rwo kugira ngo asura abasore be ba M23 arebe uko bahagaze neza ku rugamba. Ibyo nibyo tudashaka rero. Leta yacu igomba gushaka inshuti nziza zitari mu Bufaransa. Saa 7 n'igice imyigaragambyo yakomereje mu muhanda mugari uva Gumuja Sake. Abigaragambya berekeye ku kigo cy'Abafaransa kiri muri metero 800 gusa uvuye ku biro by'umuyobozi w'intara ya Kivu ya ruguru. Bakiyagera bafashe ibendera ry'Ubufaransa baritwikira ku muryango w'icyo kigo kizwi nka Institut Français de Goma. Ariko se kubera iki gukomereza imyigaragambyo hano gutwika ibendera ry'Ubufaransa? Paluku Katembo mwishyirahamwe Lucha agira ati twahisemo kuzanga muri iki kigo cy'Abafaransa kugira ngo tubereke ko tutabishimiye na gato. Akaba nariyo mpamvu mubona duhisemo gutwika ibendera ryabo kugira ngo nabo babibone ko turakaye. Ibi dukoze ntabwo biri buze guhagarira ahangaha. Turakomeza kugeza umunsi Macron yavuze ko azagera muri Kongo ugeze. Iyi myigaragambyo ntabwo irimo kuvugwaho rumwe n'abaharanira impinduka muri Goma.
nubwo benshi mu bakongomani barimo kwigaragambya banga uruzinduko rwa Emmanuel Macron muri Congo bakomeza gushinja Ubufaransa gukorana bya hafi n'inyeshyamba za M23 binyuze ku Rwanda, abandi siko babibona. Sankara bin Karitumwa, umwe mu bagize ishyirahamwe riharanira impinduka wanze kwitabira iyo myigaragambyo, we abona ko abakongomani bakwiye kwigaragambya banga ubutegetsi bwa Congo kuko ari cyo kibazo ku baturage. Normalement le gouvernement congolais devait refuser l'arrivée du président. Mu by'ukuri leta ya Congo yagakwiye kwanga uruzinduko rwa Emmanuel Macron muri Congo, ariko kubona yarabyemeye bisobanura ko abayobozi bacu nabo bafite uruhare mu bibazo biri kutubaho. Niyo mpamvu abaturage tutari dukwiye kujya mu myigaragambyo ngo turanga uruzinduko rwa Emmanuel Macron muri Congo, ahubwo twagakwiye kwigaragambya twamagana perezida wacu Felix Tshisekedi n'abagize guverinoma ye ko aribo bari kuduteza ibibazo byose. Ikibazo si Ubufaransa, njye ndabona ahubwo ubu ngubu Congo yagakwiye gusaba ubufasha Ubufaransa bukadufasha mu nzira ya gisirikare mu kurangiza intambara mu burasirazuba bwa Congo. Paul Kagame est en train d'orchestrer à l'est de la République démocratique du Congo. Iyi myigaragambyo yarangiye nta nkomere cyangwa ifu zigaragayemo. Abashinzwe umutekano ntibigeze bagaragara aho abigaragambya banyuraga, dore ko nta n'ibintu byangirijwe kuva mu itangira n'irangira ryayo. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ategerejwe i Kinshasa kuwa gatandatu tariki 9 z'uku kwezi, aho azagirana ibiganiro byimbitse na mugenzi we wa Congo Antoine Felix Tshisekedi. Ibyitezweho kuganirwaho hagati y'abo bakuru b'ibihugu byombi ni ibibazo bijyananye n'umutekano mu burasirazuba bwa Congo. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Irushanwa rya gatatu ry'umukino w'intoki wa basketball ku mugabane wa Afurika BAL riraje. Guhera tariki ya 11 kugeza kuri 21 z'ukwa gatatu i Dakar muri Senegal nibwo amakipe yo mu itsinda rya Sahara azakina. Azakurikirwa nayo mu itsinda rya Nil azakinira i Cairo muri Misiri guhera tariki ya 26 z'ukwezi kwa kane kugeza ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu. Amatsiko yanyu azashirira i Kigali ahazabera imikino ya nyuma y'igikombe. Ni guhera ku itariki ya 21 kugeza ku ya 27 z'ukwezi kwa gatanu. Amakipe 12 ya Afrika azahatana mu mikino 38, ariko ikamba rizegukanwa n'ikipe imwe rukumbi. Mwitegure kuzakurikirana iryo rushanwa rya BAL kuri radio yanyu Ijwi ry'Amerika. Murararitswe rero, tubibutse ko mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umutingito uherutse kuba muri Turukiya na Siriya wahitanye abantu barenga 50,000. Nubwo kenshi umutingito utumvikana, ni kenshi uba. Abahanga bemeza ko hashobora kuba imitingito irenga 2,000 ku munsi, ariko siko yose yumvikana kuko myinshi itagera ku gipimo cyumvwa n'abantu. Aba bahanga ariko bemeza ko binyuranye n'abantu inyamaswa zo iyi mitingito ziyumva. Chrysostome Ngendahayo ni umuhanga mu bumenyi bw'isi no kurengera ibidukikije. Ibi byose yabisobanuriye mugenzi wacu Diane Ninahazwe mu kiganiro bagiranye. Chrysostome aratangira tubwira ibice byibasirwa cyane n'imitingito ku isi. Muri ibyo bice rero hari nk'umutima wayo, inyuma yaho hakaba hari ikindi gice nacyo kiriho, nacyo kiba gikomeye ku buryo hazamo n'ibindi bice bimeze nk'ibikoma. Ibyo bice bimeze nk'ibikoma nabyo biba bifite umuvumba mo imbere. Iyo mivumbi ikunze kugenda mu bice bitandukanye, kimwe kijya iburyo ikindi kijya ibumoso. Ni ukuvuga ko muri uwo muvumba uko aba ari mwinshi uba uri mu gice cya kabiri, noneho hakaza n'iki gice dutuyeho kiba kigizwe n'ikintu kimeze nk'amabuye. Bivuga ko uwo muvumba aho uba uherereye rero kugenda uhindukira aho ngaho mo imbere muri icyo gice cy'isi bita manto, niho rero havamo ibyuko nyine igice kimwe gicika n'ikindi kimwe kikajya iburyo ikindi kigacika kikajya ibumoso, cyangwa se hakabaho ubundi buryo nanone igice kimwe gicika ariko kikagenda kikinjira mu kindi, cyangwa se hakabaho uburyo ibyo bice nabyo bicika ariko bimwe bibusana. Ni ukuvuga ko kimwe yenda kijya mu majyaruguru ikindi kijya mu majyepfo, bigatuma ibyo bice bigenda bisiritanaho. Uko gucika kwabyo rero biba byatewe n'uko mu nda y'isi wa muvumba burimo abenshi bakunze kwita maguma cyangwa se amahindure, ibyo
ngibyo rero bituma hazamo ikintu umuntu yakwita energy rero ni ingufu ari nazo zituma izo ngufu zishaka gusohoka ngo zijye hanze, aho kuba rero izo ngufu ari nyinshi cyane akaba arizo ziba zibyigana zishaka gusohoka, rero nizo zituma habaho ibyo bice. Muraza kunkundira tugaruke kuri ivyo bihimba bigize isi, mutubwiye umutima, hariho umuvumba n'inda y'isi, ariko hari benshi bafite utubazo bashaka kubabaza. Nashimye ko ari bo baza kubanza kubaza cane. Tuje ku mirongo ya telefone kugira ngo tuze kugerageza kwakira badusabye ko tuguhamagara kugira ubishure. Turahera kuri Sani. Sani, ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Ndi hari Muyinga i Burundi. Jewe ikibazo nashaka kubaza ni kuki nyamugigima zikunze kuba mu bihugu by'abazungu ari kino muri Afrika ntikunde gukora isanganya nk'iyo yakoze muri za Turukiya hiyo. Nyamugigima ntabwo ziba gusa mu bihugu by'abazungu, naho iwacu zirahaba, ariko itandukaniro ni uko aho yenda avuga mu bihugu by'abazungu nyamugigima haba hari ingufu bita magnetide mu rurimi rw'igifaransa. ubwo rero ni ukuvuga yuko buri nyamugigima yose igira igipimo cyayo. Ahantu hose mu isi nyamugigima zirahaba, hari n'igihe haba i Bujumbura cyangwa Muyinga aherereye hashobora kuba habaye nyamugigima zirenga n'ibihumbi 2 ku munsi. Ariko itandukaniro rero nicyo gipimo cya echelle de Richter, uko kigenda kizamuka kiva yenda nko kuri 1, 2 kugenda kugera ku 9 cyangwa se 10, ariko 10 nta hantu biravugwa. Uko rero bigenda bimeze ni ukuvuga ko rimwe mu by'ukuri ni nkaho itumvikana cyane, yagera rero kuri 2 nako ntabwo byumvikana cyane. Ahantu rero bitangira kumvikanira ni nk'iyo bigeze kuri 3 bikazamuka bikagera kuri 4 bikazamuka bikagera kuri 5. Chrysostome, nko ku mugabane wa Afrika ahari ku ikarata hasa nk'ahageramiwe gusumba ahandi ni hehe? Ku mugabane wa Afrika navuga muri icyo gice cy'u Burundi, uko ibyo biyaga bitanu biyenda kuva aho ngaho mu bice bya Tanganyika ukazamuka hari ikiyaga cya Kivu, ku biyaga bya Ruberi, ku biyaga uko bizamuka kiriya gice kirimo kiragenda gicikamo 2. Uko ndavuga ko kigenda gicikamo 2, naho hari iyo zone bita accretion, niho imigabane igenda itandukanira. No kuvuga ko kiriya gice cya Kongo kirimo kiratandukana n'iki gice kigana ku bice bya Tanzania n'ibice bya Kenya. Murakoze cyane. Aho rero niho hari za nyamugigima umuntu yavuga, ariko ntabwo icyo gice kiri muri bya bice bavuga yuko ari ahori. None nk'ubu ndi ngaha Washington DC, nyamugigima irashobora kuba iri kwirabasinda yumva? Ushobora kuba utayumva bitewe n'ubukana ifite. Naho wicaye n'ubu ngubu nyamugigima zirimo ziraba. Ziba misi yose? Ziba misi yose, ariko urumva ko bwa bukana bwa wa muvumba uri munsi. Ntabwo buri gihe ahantu hose ntabwo uba ufite ubukana bwinshi cyane ugereranije n'uko hariya muri Turukiya biba byagenze. Iyo haje ubukana bwinshi cyane niho bihita bikubita bikamera nka byo muri ntuze muri Turukiya. Ariko buri gihe haba hari ubukana, nka kuri umuntu ashyushya amazi mu nkono, amazi akagenda gahoro gahoro, ariko wakongeraho umuriro ukabona igipfundikizo cy'isafuriya kirasimbutse kubera ubukana buba bugize bwiyongere. Chrysostome, umuntu rero akoresha imvugo yo kuvuga ko nyamugigima iri mu biza sikiza, ni nkuko nanje ukuboko kwanje buri gihe ndakugorora canke nkagusha. Hari nyamugigima sikiza, nyamugigima ni phenomene isanzwe ibaho buri gihe, ni nko guhema ku muntu. Ndabumvise neza? Ni ukuvuga yuko mu by'ukuri nyamugigima itariho ntabwo isi yabiriho. Nyamugigima igomba kubaho. Izo za shamanyetike nazo zitariho, mu isi yaba yapfuye, nta buzima bwaba. Murakoze cyane. Ego, abavuga rero ko nyamugigima yumvikanye ngira ngo ntibaba bibeshe. Urumva hari igihiba ntituyumve, yama yabaye ntituyumve, ariko iyo vyabaye murumva ko hariho rwa rugero biba vyashitse kugira ngo umuntu ari hejuru avyumve. Samuel, ikaze ku Ijwi ry'Amerika dusangire ikiyago n'umuhinga Chrysostome yanonosoye ibera musi y'isi. Merereye mu Rwanda mu karere ka Karongi ntara y'Iburasirazuba. Dore nanze ndanza gushimira uwo mutumirwa no kumuha ikaze. Urakoze kumutwakirira. None hari bigeze kuri musinziko mu gihe bavuze ko bari umwami wa wenda gutabaruka. Ndanze mubaze koko nibyo koko iyo miryango ntabatareza gutanga. Ese hari umuti
sinumvise ikibazo okay abajeje ngo mu Rwanda higeze kuba nyamugigima ngo ku gihe ca cami hama bakavuga ko cari ikimenyetso c'uko umwami agiye gutanga. Ntabwo ngiye mbizi kuri muri siyanse cyangwa mu buhanga, ntabwo ibyo bintu bijya bibaho, ariko ikintu nshaka kubabwira ni kimwe yenda kijya gusa n'icyo, ni uko inyamaswa zishobora kumenya ko hagiye kuba umutingito mu minota mike ya mbere y'ukuba. Zikabimenya gute? Ibyo ngibyo ni ibintu ni ubundi bumenyi yenda ntakwirirwa njyamo imbere kugira ngo njye kuba nabivuga, ni ukubera yenda biterwa, ntekereza ko bishobora kuba biterwa na bya bindi nababwiye yenda bijyanye na za kura magnetike. Ibyo ngibyo byo scientifiquement mu buhanga byo birazwi yuko ujya kubona ukabona nk'ihene ishaka kwiruka cyangwa iki, ni nk'uko nanone ujya kubona ukabona nk'inyoni zishoboye kuva i Burayi ziragiye zigiye muri Afurika bitewe n'amasezo runaka. Nimba inyamaswa zishobora kumenya ko nyamugigima iza kuba, ariko nk'abahinga namwe muramenya ngo nyamugigima iraza kuba uno munsi itangure sangapi, nka kwa kundi turaba kuri telefone tukavuga ngo imvura iraza kugwa, haza kuba ne canke ntiza kuba, abahinga muramenya ko nyamugigima iza kuba? Hari ibyuma batangiye gukora bishobora kudetekta niba inyamugigima ishobora kuba, ariko ntabwo ibyo byuma nabyo ari ibyuma bishobora guhita bivuga biti muri Turukiya hagiye kuba nyamugigima cyangwa hari ejo izaba. Biragoye rero kugira ngo ukore ikintu cyo kuvuga ngo mu kanya aha n'aha hari abanyamugigima. Ubwo buryo buhari bw'ubuhanga bashobora kuba bakingira abantu, gusa nko ku bintu by'ibirunga byo aho ngaho ho ubushakashatsi bwo bumaze gutera imbere kuvuga ngo iki kirunga yenda kiri hafi kuruka. Akabazo rero ka kabiri ka Nestor, ikibazo numva cyo gukingira, yego ko tukungene umuntu yo kwikingira hari uburyo ushobora guheraho. Iyo uri mu nzu nka ziriya nzu zo muri Turukiya cyangwa n'ahandi, bakugira inama y'uko wajya munsi y'intebe cyangwa ikindi kintu gishobora kuba cyakurinda nk'ibinonko by'amazu. Inzu ihirimye igasanga aho kugira ngo urukuta rukwikubiteho cyangwa se ibirahure bibe byakugwaho bibe byagukomeretsa, bagira inama abantu y'uko ubonye nk'imeza, ubonye intebe, ubonye ikindi kintu, ni byiza guhita winjiramo aho kugira ngo wirukanke usohoka urwana usohoka. Ubundi buryo bwa kabiri, kubera ko ibyo bice birazwi, ni ibice biri ku makarita, abantu baba bazi bizakubita hariya, ni uburyo bw'uko amaleta cyangwa amaguverinoma agomba kumenya ibyo bice, akavuga ati igihugu cyacu giherereye hano, ese turahubaka amazu ameze gute? Ni ukuvuga ko ibyo bihugu bigomba gufata ingamba, akaba ari byo bikora gahunda z'ubwubatsi, ariko bushingiye kuri izo za magnetide za esheri za magnetide ziba zihari, kugira ngo abantu bamenye, bashobore gukingira abantu benshi. Urumva mwatubwiye ko vyiza uri nko woja musi intebe ukagira iki, nk'umuntu uca yibaza nk'aba baba mu mazu y'ama etage, amazu agerekeranye, nubwo ito ari etage ndende ariko harimo basement, harimo musi y'isi sous-sol. Ubwo uwo muntu biba byiza ko aguma hejuru akaja musi intebe canke yo kwirukanga akaja musi musi y'isi muri sous-sol, kugira ngo nivyaza bibomokera canke biduza hejuru bigira gute, kugira ngo twumve ingene birutana kubabara bihere naho muri ikibazo iba babwira umuntu bati jya munsi y'ameza cyangwa se jya ahantu ubona hagize, nuko ako kana nuko ameza bari iruhande rwawe, kuko ni ukuvuga yuko hari ikintu, ni ukuvuga ko hari ikintu kiba cyihuta ku buryo udashobora intambwe ushobora gutera, ikintu cyose kiri hafi yawe gishobora kuba cyagukiriza ubuzima. Ubundi icyaba cyiza ni uko wajya hanze. Kujya muri susoro rero ni ukuvuga ko iyo uvuye hejuru uhungira muri susoro no kuba warenze, ni uko nibura uba warenze umuryango usohoka. Nta mpamvu rero ngewe nakugira inama y'uko kugira ngo ujye muri susoro ahubwo warwana usohoka. Hariho utwandikiye atubwira ariko aradukurikira ari mu Rwanda ngo mumbarize Chrysostome, mbega nk'iyo umuntu ariko aragenda mu ndege nyamugigima ikaba, wewe arayumva nka kurya abandi bayumva bari ku isi?
ni ikibazo gishobora kuba ari ikibazo cyiza cyane kubera ko Nyamugigima urumva ntabwo aba ari mu ntoze, ntabwo aba ari ku isi, ariko ntekereza ko we ashobora kuba atayumva, kandi niyo yayumva bishobora kuba bijyanye na biriya by'imiyaga, ahantu hari za presiyo cyangwa za depression n'icyo byose. Urumva ko hagenda haba za sekuse mu kirere, ukumva indege yiritse irazamutse igeza hano. Ni ikibazo ahubwo numva giteye amatsiko, ariko iba hari ntuze ihari, ariko ibyo ngibyo byo yenda twaba tuvuyemo tukajya mu bintu by'imiyaga, mu bintu bigiye mu bintu bijyanye na za klima, aho niho nakimusubiza. Ariko muri ibi bice byantuze ibintu bijyanye n'imitingito y'isi, ntabwo aho ngaho namuha igisubizo gitomoye. Icyo rero cyari igice cy'ikiganiro muri Isanga. Mugenzi wacu Diane Ninahazwe yagiranye na Christostome Ngendahayo, umuhanga mu bumenyi bw'isi no kurengera ibidukikije. Ikiganiro kirambuye rero mwagisanga ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa3.radio.voa.com. Muracyari kumwe na radiyo yanyu Ijwi ry'Amerika. Ibiganiro byacu birakomeje. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangije imyitozo y'ingabo n'ibihugu bya Afurika muri Ghana. Iyo myitozo igamije kongera ubushobozi bw'ibyo bihugu mu kurinda imipaka yabyo ibitero by'imitwe y'iterabwoba. Edi Rwema afite inkuru irambuye. Iyo myitozo izwi cyane nka Flintlock ihuza abasirikare baturutse mu bihugu bitandukanye bya Afurika, ikayoborwa n'abasirikare b'Abanyamerika n'abo ku mugabane w'Uburayi. Igamije gutoza Abanyafurika guhangana n'imitwe y'iterabwoba ikomeje kwiyongera mu bice bitandukanye byo ku mugabane wa Afurika. Baratozwa kurasa no gukora ibikorwa by'ubutabazi bw'ibanze mu gihe cy'intambara. Mu itangazo, ibiro by'ingabo za Amerika muri Afurika bivuga ko intego y'iyo myitozo ari ukongera ubushobozi bw'izo ngabo mu guhangana n'ibikorwa by'iterabwoba, guteza imbere ubufatanye no guhana amakuru hagati y'ingabo z'ibihugu bya Afurika. Ibikorwa by'imitwe y'intagondwa za Kisilamu byatangiriye muri Mali mu mwaka w'2012 biragenda byiyongera, bikaba bimaze gushinga imizi mu bindi bihugu nka Niger na Burkina Faso. Muri iki gihe birimo kwinjira no mu duce twa Benin, Togo na Cote d'Ivoire. Urugomo n'imvururu biterwa n'iyo mitwe bimaze guhitana ibihumbi by'abaturage, abandi babarirwa muri za miliyoni bakurwa mu byabo. Hari impungenge ko ibyo bikorwa bishobora no kugera muri Ghana biturutse muri Burkina Faso ihana imbibi nayo. Dusoreze amakuru yacu muri Ukraine. Igihugu kivuga ko abaturage 3 bapfuye bazize igitero cya misile Uburusiya bwagabye ku nzu y'igorofa ibamo abasivili mu mujyi wa Zaporizhia, ni mu majyepfo y'igihugu. Fidel Niyongabo abaha inkuru irambuye. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu butumwa yashize kuri Telegram yamenyesheje ko misile yasenyuye iyo gorofa y'ingero zitatu. Ibikorwa vyo kurondera abo babarokotse biriko birabandanya. Zelensky yatangaje ko Uburusiya, igihugu avuga ko kirangwa n'iterabwoba, gishaka kurya umutima abanyagihugu bo muri Ukraine imisi yose. Yavuze ko bazotuza abateye igihugu cabo cose bose, kandi bazoruhira kubazwa amabi yose bakoze. Igisirikare cha Ukraine no musi wa kane yatangaje ko inteko z'Uburusiya zibandanya gufata ibindi bice vyegereye igisagara ca Bakhmut, aho ingwano ikomeye cyane hagati y'inteko za Ukraine n'iz'Uburusiya imaze amezi atari make. Umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi wa Ukraine Hanna Maria ku munsi wa gatatu yatangaje ko igihugu ciwe carungitse izindi nteko mu gisagara ca Bakhmut, naho inteko z'Uburusiya zabandanije gukomeza ibirindiro vyazo muri ico gisagara. Yamara ntiyatangaje igitigiri c'inteko ziriko zirungikwa muri ico gisagara n'ukugene zokoreshwa. Ibitigiri vy'abasirikare bamaze gupfa ku mpande zose n'umurengera. Ukraine iracihagaze ko yamara kuba Uburusiya bwarongereje ibitigiri vy'inteko zabwo vyatumye bufata imihana n'ibisagara bitari bike biri mu micungararo y'igisagara ca Bakhmut, buragikikuza ku mpande zitatu. Mbibutse rero ko mwumva radiyo y'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3, mu Burundi turi kuri metero 19 na metero 22. Ku rubuga rwacu rwa interineti ni wa3.radio.voa.com. Aha rero niho dusoreje ibiganiro byacu. Tubashimira cyane ko mwateze amatwi. Ku buhanga bw'ibyuma hari PJ afatanije na Nadia Taha, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Muri ibi biganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije. Mukomeze rero kugira ibihe byiza, naho mu mwanya mu yandi makuru yo ku mugoroba.